Kuno musi mu gatondo hagaragaye ifoto usa n'uwakoze mariage. Wakoze mariage muri no cinema cyangwa bimeze gute? None gasari po. Nabonye ifoto bagufashe ndavuga ibintu none nagiye ku mugabo nta mariage ngize. Ni ifoto ya mariage yacu. Mariage ya fiko fiko. Harya wabonye ari fiko fiko. Nabonye paravuga ati we abeli cyo kintu ukoze. Filme ya mbere nakinye ndinoze yandi umugore wiwe. Warabaye umudamu muri sinema mwana uko? Ni muri filme. Wari umudamu wiwe basi nk'umwana ariko yagukunda ari muto. Bya bintu usanga abapapa bakunda abana bakiri bato. Nari umugore wenyene twabaruguru. Mu cyaro nyene. Bakakwambika igitenge. Nari nambaye igitenge. Ugacugaragara ni nouveau système de lancement turamuzi ko uno mutama asanzwe arongoye G5 nibaza ko niwe yigeze kudutwara muri sare nziza cyane kuri CCF sare nini ya cyane abantu baratangura barakorera kwera ko umusaza Berindo wayo ndi kumwe n'umudamu we of course uno mudamu wiwe ndamukunda kwera ko umutama wiwe ivyo arimwo arabitahura kwera ko si bose ashobora gukora ikintu gasanga kumbura umudamu waba gatahura ivyo barimo reka tumuramutse nari ndamukumbuye of course reka ndamwiyegereze mu kumuramutse amahoro y'Imana meze neza namahoro wabyibushye niba ari umuceri w'uyu munsi wariye oya no musi abayisiramu arukuntu batampaye cyamvuga ati kugira vyoroherekana bari ibintu binini bo mubigi babone ko nafunguye niyo mpamvu nari ngukumbuye no musi nawe napira waronse oya cyane abutumire baguhaye oya cyangwa abantu bakijijwe tubura inshuti oya zirahari ahubwo no kubera nanjye nawe ifite ikirore cy'wanje ariko banaguhaye no bari bantumiye ngaha kwa Patita uyu unye baboshe se uyu mwana urabona umupepera turaza kubimenya hadi umwana ngano ko barafungwa biremeye turaza kubimenya hari hano babashira bakababika ahantu kugira bagire indero umwana usanga yari umusuma reka tubirinde neza na neza turi mu kibanza kidasanzwe kandi kigira kiberemwe ibintu byiza cyane ndabona ko harimo abakinyi benshi ba Lionel ndabona umudamu wa Mapound umugenzi wanje ndabona Ornella Mutoni egeri no niwiruke gumanga aba bantu baraza kubabona kabisa Pakita nibaza ko rifise insiguro cyayo nibaza ko baza kutubwira ariko no musi mu gatondo hagaragaye ifoto usa n'uwakoze mariage wakoze mariage muri no cinema cyangwa bimeze gute none gasari po nabonye ifoto bagufashe ndavuga ibintu none nagiye ku mugabo nta mariage ngize ni ifoto ya mariage yacu mariage ya fiko fiko harya wabonye ari fiko fiko nabonye paravuga ati we abeli cyo kintu ukoze kijya ni igisase ni baturindire je na fiko fiko turashushe mwiminsi ariko je nayo mbona ibintu ari sawa mariage yanjye ya fiko uwabwiye mutama eti kibanza cyari kujamwo je wari kuriha amafaranga nje ndahaye none nije ndakijamwe ndashijamo nimba wari kuyaha umuntu urayama njewe ya cha byinjira mu muryango kabisa nibaza ko niyo mpamvu nakubwiye ati congratulation kubera ko kuba mu bintu ugasanga uri umugabo umudamu akagusapotinga si ikintu cyoroshe urabizi nawe bamwe mu bigeme baza muri team wanyu abagabo bakabanokora n'abasheri byama vyabaye kwera sinema itarahera tewe ya biragoye mugabo bijya bintu bikunda kuba ku bantu batizeranye muri babiri nta wundi wo ku ruhande wo kuraba bijya bindi byo ku ruhande mucamo byihoza mu birenza amatwi ho byari bikwiye ko umuntu aza kugusanga mu kintu akagutora gusanze mu ico kintu akaca gukuraho deja bamubonye kwera ko agiye mu ico kintu suko biba bimeze je nibaza uburyo babakuramo nuko yamubonye ariko arakina acamubaza ati mbe bijya bintu mu bikina gute kubera datahura kungene baba bapanze hariya bari muri scene aca yibaza ibindi bintu yibaza ko ari totombiri bana bonyene rero aho bica bimutera ikibazo mugabo ni ba bantu bafuga canke se batizerana hagati yabo naho umuntu yoba aca ku ruhande ariko uramureka nyene akagenda none ntagaruka ibindi ni bikina ariko nawe numva ashaka kumenya ku ruhande rwawe mutama gitangura kuzikina nawe utarabitahura koko canke yatanguye kuzikina aho warabitahuye oya jewe yatanguye kubikina narabitahuye kera je nari sanze ndo mu pro mu mutwe
wari umustar yego kabisa yego narisanzwe ndiwe kabisa ndumva ko byoroshe cyane kubera ko impamvu ndakubajije cya ibaze nkubi iyo biza kuba akabitangura utari umupro mu mutwe byari kugenda gute ngira nanjye nari kuba ameze nk'abo bantu ariko mbere yuko utora ubuhere ubanza kwanza kwiga ku kintu guca ubwenge ubanza kwiga ku kintu kwanza ukabyiga ukaraba none bijya bintu cyangwa ushaka kugira ngo utohoze neza ukamusaba ati twojana umunsi umwe basubirabe ariko bazi bamushize rero mu gitara nubwo atabari ibyo bifuza iriya shuka nubwo babigira ki system bava fuha oya kabisa twitegikire kugira tukureke kwera ko ndumva umenye ahantu reka turindire nyakubahwa araza kuduha umuco kw'ibi bintu burya ariko je n'ubundi warumfatiranye rega ariko usa n'utwibira akabanga oya reka gutwika yaratwika rindira gatoya iramesa rindira kwere rero ababonye aba bantu ntubazi ngo yakina neza ndamuzi umuzi amubona na cyiza amuzanye na Lionel umusaza so reka nenda gushimire genda uraba dukorwa mutama ntava gira amufasha hariya ariko barasenga anje kuraba bashyitsi ariko umugabo washobora kuba waramukuye muri gospel amazi imisi ataduye muziki ya gospel amazi igihe twarasohoranye jewe nawe no mukobwa wacu mukuru haheze igihe kingana gute araciye mu mwaka umenga nta n'amezi atatu arahe cyane hatari oya reka byose no gusenga hamwe no gusenga byose birashoboka kabisa nuko sawa abafanzi ba Star Boy turi hano bimeze neza wabonye fani cyane umunsi mukuru mwiza genda muramuganiriza so nibaza ko ibyo dutegereje ni byinshi cyane arene cyane ahazigaye akina sinema yavuze ati papa kubera ko akina sinema na mama wanje reka nanjye ndabyisangemo arene ni sawa yego ni sawa umeze neza yego asigara umukenya akomeye mwino minsi ndagerageza so uno munsi usanga uri umunyeshuri sivyo yego urarangiza oya biroroha gukora bino byo gukina sinema ame mtawuri ku ishuri cyane ari byo agaciro cyane kuruta ibindi oya nyene nimba nkene wo gukina ndababwira igihe mba nditari ibyo nari ku ishuri ku ishuri barakuza ubu uri umustar ugiye ku ishuri avuga ati umwana wa Veri kabisa ego baranze ko ndi umwana wiwe barabigushizemo kugira ushobore gukina sinema cyane wasanze bikurimo uravuga ati kumbura ari amaraso nakuye kuri papa cyane hari ibyo nakuye kuri papa kumbura ibyo akora nza kuvyisangamo nimabaye kugufosinga ati mukobwa wacu kina oya nabyisanzemo ndakunda gukina sana ndabikunda cyane gose byafashe iki ugira utangure gukina utatubeshe tubwira ati mutama yo yaranse ariko mu nyuma kora haremera aravuga ati umwana wanje reka atangure gukina oya naramwegereye ndamugana papa ko mukina filme kandi nanje nkabashaka gukina ndabikunda nakunumwasha muri filme yanyu angati nangorane reka ncinja kukuronderera scene zokina filme ya mbere wakinye urumuki filme ya mbere nakinye ndinoze yandi umugore wiwe warabaye umudamu muri sinema nuko ni muri filme wari umudamu wiwe basi nk'umwana ariko yagukunda ari muto bya bintu usanga abapapa bakunda abana bakiri bato nari umugore we nyene twaba ruguru mu cyaro nyene bakakwambika igitenge nari nambaye igitenge ukacugaragara nicenda bitahura kubera kuvuza ati ntari umudamu nibaza ko ari bya bintu usanga batama baja kubana bakiri bato message basi kubana bakiri bato nkawe iyo bishika usanga bishika sometimes ugasanga kaja kuba papa usanga bangana na bapapa babo ubwo numva ko watanze message ikomeye cyane hariyo abana bakiri bato nyene usanga bakurikiye amafaranga gusa ivyo babigira mu gihe bivaye no mu rugo iwabo ingene babafata ariko abavyeyi bataba baho mwidagaduro ngo bisanzure canke ngo abavyeyi bashobore guha abana babo umwanya wo kuyaga nabo bigatuma abana atsika twigere natwe mu vy'iwacu bakabijamo na mbere n'abavyeyi babo batabizi bisigura ko bihora bishika mutama akagushira pembeni akakuganiriza kumbure ntuzuhave wandura cyane wandukizwa ingeso itari nziza yego cy'abavyeyi banje baranyicaye bakamanura nyine bakanyigisha nanje nk'umwana wabo nkabumvira iyo bishitse ukabona nk'udukomantere tuvuga bariko barabwira Abel turabona wakujije bashaho buca tuza tugusura turabe ko umukobwa wawe dushobora kumubona uvyakira gute nk'umukobwa wabo muri ico gihe ariko uruzibona ndazibona
bakanaguposa ati abereye hakujije kabisa yarababwiye ko barindire gatoya ariko igihe nicyagira nyine bizocamo bizocamo tubwire basi kubitora ku ishuri rero ku ishuri ndabitora sure azi ko hataza kubura umuntu mwigana aza kuraya ikiganiro aza kubivuga vraiment niyaboneka unagira kuru nyinshi bazi uci unaniko oya so reka renda gushimira ubandanya wakira abantu numvise ngo baguhaye igikoko cyo kuzurakira abantu kandi urambaye neza sha ko karatora nyunga wagiye kukitora canke muzehe niwe yagize aka karato ki ngene bimeze mama niwe agufasha gutora karato yari mabukwe none byarangiye bipfuye reka nako tuze dushikirwa abavyeyi banje barama amafaranga nkaja kwicagurira kwicagurira karato guyawe na bintu by'imini muzobona nambaye utambara imirani ngora mu kijijwe ngora mu kijijwe ni byanjemo kuva nkiri umwana sinabikunze gusa ndakunda abantu biravana hari abantu nkunda ati uyu yambaye imini arabegwa gusa yambaye shimwa Yesu hari umuntu uri ubona yambaye imini ukamubwira ati unapendeza hano uri umukozi w'Imana oya rega kwambara imini sica bivana na guyu wawe bivana ica kiba kiri mu mutima w'umuntu ni nkuko abantu bavuga ati ujye munana inzoga n'icafu n'inzoga ya wewe nka kwambara imini kwera ko atari go yawe yaba ari go yawe uyitamo kabisa no zambara ko gaberi sha yocha kwica sawa yes of course my name is Starboy the Ship iki ni igikorwa cyatuzanye anytime bashobora gushira igikorwa kuri YouTube ya Abel Ndowayo official kumbure tukagikurikirana abarundi murabizi yuko je namye nshigikira filme kuva kera ndi umwe mu bantu baba YouTuber cyangwa aba content creator namye nshigikira cinema kuva kera ndetse ndumwe no mu bantu natangiye kubakoresha ibiganiro dukorana nabo so supportinga abakinyi ba cinema bose muri rusange kugira tubandanye guteza imbere cinema ndundi zibandanye gutera imbere tubashigikire cinema zise neza ziryohe tuzishigikira muri rusange ndetse n'amafaranga babandanye kuyinjiza babandanye batera imbere muri rusange so reka tubandanye tubaganiriza abana bari kugira ibikorwa bibandanye kubandanya bije imbere crack of course nkuko bisanzwe murabizi igikorwa cyatuzanye abonye handitse nouveau système de lancement ku bantu batahura ikirundi ira nindi système de lancement ariko uko biri kose nibaza ko tuza kuvyibonera turi kumwe n'umusaza numwe mu basaza bakomeye cyane muri cinema ya 257 numwe mu basaza bafise urubuga rwa YouTube channel rucako amafilme rwa mbere rufise abantu benshi barukurikirana ndetse numwe mu basaza basangwe bafise urubuga rwa YouTube channel rufise amaviews menshi cyane kuruta abandi bose numwe mu basaza bafise urubuga rwa YouTube channel rucamwo abakinyi bakina neza ndetse yaramuye na benshi uno munsi navuga ko bakomeye cyane ni Amede muramaze kumubona mbwa mbwa Star TV uno munsi turi kumwe n'umusaza ameze neza cyane umusaza akunda no gutwenga cyane bananikiye amenyo mwanya wo ibaze nk'ubu kujya kuntu haro bavuga ati gutwenga ngo vyongereza ngo imyaka canke imisi yo kubaho cha wewe ni hopfuye oya ndeka n'ubu mba narapfuye oya ni hopfuye kubera umutwenga erega numba narapfuye aba ntatwenga ikindi naco yabura nkuko bisabuze urerekana amenyo uterekanya amenyo nibo kubona asa naco kitumwa wambaye n'umuzi naka kawaiti ugaragare basi no musi harabademo bambwiye hari yakombere abameze neza ariko gabe muri BM bimeze gute turaho tumeze neza ko turapambana dukora turabe ko bizogenda neza ariko ndavuga ati umusaza sinema ziwe zirarabwa cyane ariko ntizirabwa cyane ngo kubera ko zidakoze neza ntanavuze ati abakinyi bari ngo bameze neza cyane uko ni kubibona ariko kandi turashima uko zirabwa turabishima ariko turifuza ko bigera hejuru kandi biguma biduga uko bakina navyo turabishima ariko turacakeneye ubumenyi bwinshi urabizi mu Burundi turacari hasi turacakeneye ubumenyi bwinshi bwo gushobora kubahugura cyane batera imbere gose kugira nyene tuve hano tuje n'ahandi mubifise muri plan ko one day muzova hano mukavuga ati kubera iki bitoba why not tuve hano tuje nko mu kindi gihugu tuje nko gukora cinema si mu kindi gihugu ahubwo gusa turacafise ijya ngorana abarundi isi yose ifise ingorane y'amafaranga ubundi ho iya uburyo buhari twe muri plan zacu suko tuje gukorera mu kindi gihugu ahubwo dushobora gukora filme
ikagenda igakanga bo mu bindi bihugu ico twe tuba twifuza tugakora izi zo kuri YouTube zacu mugabo twama dufise muri plan zacu birimo vraiment twama dufise filme imwe ishobora kuhiganwa hirya no hino hari ikintu nigeze kuvuga ati uno munsi mwovugana nk'abakinyi ba sinema kumbure bakora cyane bafise amazina mugakora sinema novuga yuko nziza cyane ndetse nkuru kwera ko mwayihuriyemo muri bakuru mukavuga ati dukore sinema nziza duhuriyemo n'abandi bakinyi batandukanye kumbure tukaraba ati mbega tuyishire kuri YouTube channel hehe nimba kuri BMT bo iraba cyane katuyishire hano kumbure kizokwinjiza tuzora tugisangire iyo idea ntiraza mu bakinyi ba sinema bahano kumbure bibe oya iyo idea irahari mugabo hariho kakantu kabana b'umuvyeyi umwe mugabo bishika bagasigana biba bigoye ukuntu noza kubwira naka na naka wewe zana miliyoni 10 nanje zana izindi ubundi nawe zana izindi tukafata turi nk'abantu 10 tukarondera nk'izo miliyoni nk'ijana ngo dukore filme bivanye n'ukuntu umuntu wese afata sinema bigorana icya mbere nico icya kabiri ni uburyo buke kuko ntituriko muri sinema nitwo twemvesista kumwe rero ivyo ico nico ca mbere kigorana ariko ubundi nk'umuntu umwe umunsi umwe azoronka amahirwe akaronka akabije nyene kaboneka akaba afise ivyumviro je nk'ivyo numva ubu mu mutwe bindimo iyo film irashoboka ku buryo nk'ubu umwanya je maze muri sinema ndamaze kubona aba director batandukanye babizi n'umuntu afise son nziza uramuzi nuwe ego son nziza yo yurumva n'amafaranga urayirondera aho umuntu afise touch ishobora kudukura hano hantu turika tujana handi mwico gihe rero jewe kubera ko ikintu ca mbere je numva nzi nuko travail ya sinema ni travail d'équipe ukuvuga rero manze kubimenya ivyo ako kabije nkabona karaboneka kwitura Abeli nkitura uwundi muntu nkitura n'uwundi nkitura tukaba nka 10 twicare wewe uri form uki kwandika je raba ivyo nanditse rero nkosorera icara namwe twicaye rero tu project yaje script tubanze tuyige tukayiga ko twuzana ba X-ray ba Berger bandi abantu bose babahinga bagakorana ugahura hanyuma tukongera tukagera n'igihe tukiri kuri script namwe muri mwebwe tukabahamagara twakoze script imeze ku inkuru ivuga uko murabona yo tobora hari ide nuko film promotion twokorana gute nihagira promotion tuzokora gute mwe mukabanza mukayimva mukiri muri script hama tukaja kuri tele birashoboka ariko mugabo turaciga gutambuka kabisa nuko hari ikintu namye mvuga ati uno musi turi muri 2026 hari abantu bamwe b'abarundi usanga nubwo turi muri 2026 ugasanga bo baracyari muri 2015 2013 niyo ukoze ikintu uza umuntu yakigaye kubera ko ntaguma atera imbere nawe umuntu uzenya mu byumviro yego cyane ugasanga kumbura ariko barabyakira uko mutaba muvyifuza uno musi je gushigikira Abeli nibaza ko wamye mushigikira kuva kera nibaza ko wanyiserukira BMT cyane na je serukira BMT gusa nongera ni serukira na je kubera Abeli kuva genda mumenya ni famille yanje mu bya sinema kabisa na cyane ko wewe waramutanguriye ariko nawe agerageza kuzarashigikira n'abandi bakinyi ya donc yaje afise umwete usumba nuwo je nari mfise ndimwo ukiva muri rimikashi oya noneho rimikashi nayivuyemwo maze gukora sinema nyinshi naraza gukora sinema nkongera nkagenda muri rimikashi abo nikora abantu twahaye ya masede bayagarukane bazuzuye abiki abenye oya biza masede nk'amajana ngaho uzoze nkwereke nazo yabitse ndacayafise amasede y'ifilme zishika zitatu yose ndafise mu nzu nibikara turumva wagenda gukora nk'amasede amajana 2 kavuga uti aya nzoyica ndayagurisha 2000 wazi twayagurisha 2000 bakora amasede bari batunze bari baratunze Amede Pro Amede Pro yarari amahera yanje yari yarayamaze naca njani wakaca upgradinga nkaca njana bakaca hagura nk'abantu bane isede zine nizo zasohoka ufise umuganda wawe zirimo amajana 2 nacamika Amede kandi gushimire cyane ko washize gushikira Abeli yego cyane muri filme Pakita ibaza ko hazosha urimo se oya sindimwo nta mukinyi wabahaye oya nta mukinyi wanje eka je ntabakinyi mfise oya umukinyi nibaza ko mfise nibaza tucudise cyane ni kado abasigaye se bakinyi nitwe na giti turi ibigoryi ngaho asante sana so dushigikira Abeli Nduwayo